Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nomboresha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata cy'umutekano, politike ndetse n'ibindi bisata bitandukanye cyane cyane ko byose bigaruka kuba biriko biravugwa bigezwe ko ijyanye no ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abakengurukiye rero mwese mubana natwe mu makuru tubageza ko umunsi ku munsi yoba aya politike n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko mwe muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, buraruko, uburengero, abadukurikirana barere mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi, abari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, mu makungu ya kure ndetse no ku mugabane wa Afrika muri rusange, mwese ndabahaye kaze. Nimbwiye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 aribwo imbonerakure zamenyekanye cyane ku rwego mpuzamakungu. Ubundi imbere hari amakuru avuga ko zatozwa mu gihugu cya Kongo aho bita muri Haut Plateau za Uvira, zigatozwa bigizwemo uruhara n'uwari umukuru w'igihugu Miss Petero Nkurunziza, umuhisi Jean Adolphe Nshimiyimana ndetse na General Arengiyome Bunyoni. Binavuga ko hari bimwe mu bigwanisho baguraga bikagugwa ubwo Arengiyome Bunyoni yari umushikiranganje w'umutekano, bikagugwa mu izina ry'igipolisi gusa, kandi nanone izo nkoho n'ibindi bigwanisho bikarungikwa mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuva rero mu mwaka w'ibihumbi 2015 imbonerakure zatanguye gufata ikibanza gihambaye cyane kurusha n'abakora mu nzego z'umutekano, kuko haraho vyageze rwose imbonerakure yiyemera igafata ingingo ivuguruje ivyatangajwe n'umupolisi canke se umusoda. Mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023, imbonerakure yaragerageje kuziturisha mu gihugu hose. Bigaragara ko zariko ziratizwa inguvu n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, gushika naho zatanguye kwambara imyambaro izigaragaza nk'abasoda. Muri iyi myaka rero naho ibintu vyatanguye gukomera cyane, kuko nanone hatanguye kugaragara hirya no hino mu mihinga itandukanye y'igihugu imbonerakure nanone zambaye imyambaro ya uniforme nubwo idasa n'igisoda, ariko benshi vyabateye amakenga kuko biragaragara ko ngo bafise ibikoresho bikwiye kurusha n'abari mu nzego z'umutekano. Bamwe bati imbonerakure mu mwambaro w'igisoda ni igitutsi ku Burundi, ngo nakajegeza niko bamwe bariko baravyita. Abandi bati kuba Reveriyano Ndikuriyo yarasubiriye kwizerwa akatogwa kugira ngo abo munyamabanga mukuru none umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu kiringo ciwe kigira kabiri, nikigaragaza ko n'ubundi imbonerakure zari zigiye kongera kuronka inguvu nk'izo zamye zifise. Ni umuco mubi imbonerakure zigishijwe ngo guhera kuri Nkurunziza. Imbonerakure zamye zigaragara mu myambaro ishusha n'abasirikare, hamwe bakavyambara bariko bakora amadefile mu birori vya CNDD-FDD canke bariko barakizura mw'ijoro. Umuntu wari wese ashuhura urwaruka kwigenza bwa gisirikare naho atane n'umurozi, niko bamwe bavuga. Muti gute? Buryo urwego rw'igisoda n'igipolisi vy'u Burundi birikwije kwambika abasivile impuzu zisa n'izigisoda, ukabatuma gukora amadefile nk'ay'abasoda canke gutera ubwoba abarundi, n'ukwica kazoza kurwo rwaruka no gutukisha igisoda cy'u Burundi. Mu bisanzwe iyi gisirikare cy'u Burundi cifuza kwinjiza abasirikare bashasha, inzira bicamwo irazwe kandi tubona ariko bisanzwe bigenda. Aka kamaramaza rero katangujwe na Perezida Petero Nkurunziza mu myaka y'imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015 nk'uko twabigarutse ko, bikaba biri no muri dosiye uwitwa Ernest Manirumva yoba yarasize mu mwaka w'ibihumbi 2009. Ngaha rero Nkurunziza bikoze akeka ko igisoda gishobora kudashigikira inzira yo guhonyanga ibwirizwa shingiro, acashira ibirindiro muri Kongo mu Kiribao Ndezi byo guheramwo imbonerakure imyitozo y'igisoda kugira ngo banonosure neza ibijanye no kunyuruza, kuboreza igufa ndetse no kwica. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2023 nk'uko twabigarutse ko, Perezida Ndayishimiye yarakibwe ko ivyuko imbonerakure zigenza nk'abasoda bishobora kugira ingaruka mbi ku butegetsi bwiwe. Umukuru w'igihugu yaragize ubwo baronse amakuru ku kungene Reveriyano Ndikuriyo yarasigaye akoresha amanama mu bucagucagu yambaye ubwiwe imyambaro y'igisirikare. Abicishije ku muvugizi w'igisoda, Ndayishimiye yaciye atangaza ati, nategetse kandi si igisabo ko atamusivile n'umwe arekuriye kwambara canke gutunga imyambaro isa n'iy'igisirikare. Hatanzwe indwi zibiri gusa zo gushikiriza
iyo myambaro inzego z'igisirikare. Gushika ubu ivyo bintu ndi kuri yo ntiyabisubiriye. Ico gihe rero Ndayishimiye yatahuye ko iyo ngendo y'imbonakure ziwe ifise ingaruka mbi ku butegetsi bwiwe. Igitangaje nka Sebarundi ntigeze yishira mu kibanza ngo yumve ayo bagowe. Abanyagihugu batega ubwoba nizo nsoresore ziwe, mu gihe wenyine ubwiwe hageze aho hinda agashitsi akazihagurukira abonye ko inyundo igira isumbe iyayujuje. Abasivile bitwara gisirikare bitwa insoresore canke milice mu gifaransa bazwi ko atabunyamwuga bungana n'ubwo kurahura bwa gisirikare baba bafise. Bakunze kuba ibikoresho vy'ubutegetsi bwaherewe kandi ataco bucibanga. Ico bwahwereye kandi ataco bucibanga. Ico gihe rero igisirikare cy'igihugu cisanga mu gasuzuguro kuko gica gisa nkaho akazi kaco kaheze. Ubutegetsi bukabikora uku kugira ngo bishoboke ko bukorera amarorego uruhande bakebana. Ngo murantunga ubutegetsi bukabikora kugira ngo bishoboke ko bukorera amarorerwa uruhande bakebana. Nico gituma rero mu ndirimbo zivanze n'urutako izo nsoresore ziterera hejuru ziti terinda abakeba bavyara imbonera kure canke ngo tuzobamesa. Umukuru w'igihugu we Sebarundi, umucamanza mukuru akabana kizigenza umukuru w'igisoda cacu ngarindira iki kugira ngo ahagarike burundu iryo bara mu gihugu, kuki aho za mukanura maremare zitwaje imyambaro yaciye azisutamika ko yarinze ahinda agashitsi ari umukuru w'igihugu. Yibaza ko abarundi natwe tumerewe gute nk'abarundi batoyi. Reka kandi tugaruke nanone kuri zimbonera kure ziyambika imyambaro y'igisirikare zikavyita ubuhizi kandi bamwe bakavyita ububwa. Bamwe barabinegura kandi babinegura. Iyi nkuru turiko turabageza ko kumbonera kure ziyambika imyambaro isa n'igisirikare yavugisha imbonera kure gusa kandi nyinshi. Kumbonera kure zagize ico zishikiriza ku vyagaragaye hafi imbonera kure 99% zumvise akababaro umunsi igisirikare cy'u Burundi kibagabisha. Ariko ibintu vyategezwa kugenda nk'uko igisirikare cabitangaje ngahubwo cari caranacerewe. Nta naho vyakabaye ko abasivile bishushanya n'abasirikare mu nyambaro. Ngo mbona kuremwe jamuriga gutandukanya icatsi n'ururu, mureke kwitiranya ikibi n'iciza kuko ivyera birera nayo ivyirabura birirabura. Harya mubonye igisirikare gisohoye itangazo nkarirya, menya neza ko harya ari Ndayishimiye yaravuze kuko niwe komanda mukuru. Utimbonera kuremwe ibuka ko igisirikare cy'u Burundi gitandukanye na CNDD-FDD kuko igisirikare n'urwego rwa leta nayo CNDD-FDD nishiramwe ryigenga. Harya rero iyo mugagaza mukagoma muvyambaye mwari kwisanga umugambwe mugaca mukurikiranwa ku vyaha vyo kuvogera igisirikare cy'u Burundi be no gushinga imigwi y'abagwanyi bitagishoboka. Mbonera kuremwe imbuga nyinshi ntizibanka zandika cyane kuri ibi bintu kandi ntizinabagwanya ishwida. Ijwi ryabo ribakebera iti teshwa muti sonera inzego z'umutekano mu kazi kazo muje muzitege namwe zibasanze mu ngoro z'umugambwe wanyu. Benshi barazi ko umugambwe CNDD-FDD wabagene imyambaro itandukanye ibibagaragaza mu isura ya CNDD-FDD. None bibazamwe gute ngo muce mushaka kwigaragaza mu isura ya CNDD-FDD FDNB? Ndayishimiye ngo yaratahuye ko muri ko mushinga umari witwaje ibigwanisho koko CNDD-FDD FDNB ntizwi mu Burundi. Imbonera kurenga ishaka kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi izotunana ivyangombwa. Bahamagaye izoce igenda kwiyandikisha yinjizwe ku mugaragaro nk'uko bisanzwe bigenda. Izoheza rero ihabwa inyigisho za gisirikare yigishwa umwuga neza pana inyigisho z'urwanko no kumarana. Nitangazo kandi hari tangazo twabashiriye ko riri mu rurimi rw'ikirundi ryatuye igikumu ku igenekerezo ya 4 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2023 na Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi cyane igihe bariko bagabisha abasoda ko bitokunda ko ba umwambaro w'igisirikare murantunge imbona kure ko batokwambara imyambaro y'igisoda kandi kuko inzego z'igihugu cy'u Burundi zihari kandi ziteguriye gukora akazi kazo. Mu yandi makuru reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa. Abantu 5 bagirizwa gukwiragiza ibihuha vyo kwiba ibitsina baraciriwe urubanza. Mu rubanza rw'ikibiriraho rwabaye ku munsi w'igenekerezo y'umunani ntwara n'umwaka wa 2026 ngo no kuvuga ku munsi w'Imana abagabo baciriwe gupfungwa hagati y'amezi 3 n'umwaka.
Nduwimana Augustin w'imyaka 42 yaciriwe n'icaro cy'umushikiriza amanza kwitura ujejwe intwaro ku mutumba amubwira ko igihimba ciwe cirondoka chance gukora. Nubwo yaburanye yemera icaha yarakanye ko atantumbero yo kugumara yarafise kuko atawe yagirije kandi no kuja kuri uyo ajejwe intwaro yagiye yerekejwe n'umufasha wiwe gusa akabaci yasabirwa gupfungwa imyaka 3 n'ihadabu ry'amafaranga 200,000. Abandi baciriwe urubanza ni Irambona Thierry, Nishimwe Abdul ndetse na Shabani Samuel bo muri zone Rumonge na Muco Wera Wiri wo muri zone Kigwena bagirizwe icaha cyo gukwiragiza ibihuha vy'uko hari abantu bibwa ibitsina bigamije kugumura abanyagihugu. Sena rivuye mu mwiherero yaciriwe Wiri Muco Mwiza na Irambona Thierry gupfungwa amezi 6 no kuri hadabu ry'amafaranga 100,000. Nishimwe Abdul na Shabani Samuel nabo nubwo sena yasanze badakwiza imyaka 18 baciriwe gupfungwa umwaka umwe mu gateganyo k'amezi 6. Hari n'abandi bagabo 5 bashengejwe ku caha cyo gukomeretsa abantu kugarariza hamwe no gusuzugura inzego z'igihugu. 3 baciriwe gupfungwa amezi 6 no gutanga ihadabu ry'amafaranga 200,000. 2 nabo bahanishwa gupfungwa amezi 3 n'ihadabu ry'ibihumbi 100. Senere yamenyeshe ko kandi udashimye urubanza afise uburenganzira bwo kunguruza cane kuri izo ngingo zavuye muri urwo rubanza. Mu gisirikare no mu gipolisi abakenyezi bariko barafata ikibanza gikomeye. Haraheze imyaka 33 habonetse umusirikare wa mbere w'umukenyezi mu Burundi. Mu mwaka w'1993 niho mwigeme wa mbere yinjiye mu gisirikare nk'uko vyibukijwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ahariko habera ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Ivyegeranyo bitandukanye bikerekana ko naho hari intambwe imaze gutegwa igitigiri cy'abakenyezi mu gisirikare kikiri gito cyane. Mu mwaka w'2000 abakenyezi bari mu rwego rw'abasirikare bakuru officier bari 11 gusa. Mu mwaka w'2015 igitigiri cy'abakenyezi bose bari mu gisirikare cara 239. Muri bo 69 bari abasirikare bakuru. Mu mwaka w'2020 mu basirikare barenga 30 bari mu gisirikare cy'u Burundi abakenyezi bari 635 gusa, no kuvuga ibice 2% gusa. Muri bo 80 bari abasirikare bakuru. Mu gipolisi ho abakenyezi bashika ku bice 20%. Mu gipolisi cy'u Burundi naho nyene abakenyezi bariko bariyongera. Umwigeme wa mbere winjiye mu gipolisi mu mwaka w'2004 ari naho igipolisi cy'u Burundi mu buryo kimeze ubu cyatanguye gukora. Abakenyezi baharugwa ku bice 20% vya polisi bose. Muri ntwara n'umwaka w'2025 Lieutenant Colonel Marie Ange Niyokindi arongoye ibiro vy'ivyigwa vy'inyifato za gisirikare etude stratégique mu gisirikare cy'u Burundi yavuze ko ibintu vyahindutse cyane ugereranije n'igihe yatangura. Mu majambo y'ico gihe yagize ati: mu gihe cacu twari bake cyane mu gisirikare. Ninjiye muri isikamu muri nzero umwaka w'1996 kandi twari abakobwa babiri gusa. Hari abenshi batatahura ingene abakobwa bashobora kuba mu gisirikare. Ubu rero ibintu vyarahindutse kandi turashimira ubuyobozi bw'igisirikare ku kuntu bushigikira kwinjira kw'abakenyezi. Kurana rw'igipolisi kandi Colonel de Police Clotilde de Poyongo arongoye ibiro bijejwe gukurikirana ibijanye n'abakenyezi mu nzego z'umutekano amenyesha ko abakenyezi bafise uruhara rudasanzwe. Utumukenyezi hariho ivyo ashoboye mu nzego z'umutekano umugabo atopfa yarashoboye. Atumukenyezi ari mu gisirikare canke mu gipolisi cyane mu bijanye n'iperereza hari amakuru ashobora kuronka umugabo adashobora kuzana. Yongera koko abakenyezi bafasha cyane mu gihe hakenewe kwitaho abahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane abakenyezi n'abana. Ikindi kandi mu bikorwa vy'ingabo z'u Burundi zo kugarukana amahoro mu bindi bihugu cyane hari imico idashobora gutuma abagabo bayagana abakenyezi. Usanga rero uruhara rw'abakenyezi rubangira akamaro mu kuvugana n'abakenyezi bo muri ivyo bihugu. Mu birori vyariko bibiri Gitega abigeme bari mu gisirikare no mu gipolisi bamenyesheje ko banezerewe n'intambwe imaze gutegwa mu kubariza abakenyezi muri izo nzego, bakaba kandi bari bipfuza ko igitigiri cabo cobandanya kwiyongera. Sivyo gusa kuko nubundi tukiri kuri ibi birabana n'ibivugwa ku bakenyezi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Haravuzwe yuko ibanki CRDB Bank Burundi yifadikanije n'abakenyezi b'abanyamigambi mu guhimbaza umunsi wabahariwe impanuro kubashigikira no kubungura ubumenyi.
Mu gihe ku munsi w'igenekerezo ya munani ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026 hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi, CRDB Bank Burundi yifadikanije n'abakenyezi b'abanyamigambi biciye mu co bise isoko y'umukenyezi. Iryo soko rigizwe n'abakenyezi bafise konte Markiya muri CRDB, ikonte yo kuziganya y'abakenyezi. Ryatanguye kuva ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 6 ntwarante uyu mwaka, aho iyo banki yumviriza A bank that listens yo yaronkeje akaryo abakenyezi bafise ivyo badandaza kuza kudandariza ku gicaro gikuru c'iyo banki. Mu guhimbaza rero uyo munsi wahariwe abakenyezi igenekerezo y'umunani ntwarante, CRDB Bank Burundi imbere ya vyose yabanje gufasha abakenyezi biciye mu kubaha inyigisho biciye mu kiyago. Ico kiyago caremeshejwe mu mico ibiri, aho umuce wa mbere w'abakenyezi bane bariko baratanga impanuro ku bakenyezi b'abanyamigambi babereka uko boshikana imigambi yabo ku rundi rugero. Muri ico kiyago cari kigizwe n'abakozi babiri ba CRDB, umurongozi w'ikimenyesha makuru n'urongoye Prete Nyunganira Projet pour l'emploi et la transformation économique, bahanuye cyane abakenyezi b'abanyamigambi kumenya gukoresha amafaranga y'ishiramwe neza ntibayitiranye nayo gukoresha ibiri nyuma y'umugambi. Basiguriwe kandi kumenya ingene bamenyekanisha ibidandazwa vyabo. Mu muce wa kabiri w'ikiyago cari kigizwe namwe mu bakenyezi b'abanyamigambi abo b'amaboko 1000 berekanye intambamye bahura nazo n'ingene bazirengera. Ico kiyago ngo kikaba cyateguye kugira ngo gifashe abandi bakenyezi kandi bigire kubabishoboye. Basanze ko kudacika integerera ibihe vyose boba bariko baracamwe mu rudandazwa, kumenya amategeko akugenga mu vy'ukora no kwigira ku bandi ari umuturama wo gushika kwihangiro. Mumenya ko kandi abo banyamigambi bakuriye ubwa CRDB Bank ukuntu ibitwereka cyane biciye kuri Markiya baronkera ko akaryo ko kwaka ingurane bafasha mu migambi ya misi yose. Barera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafite nako kugira ngo utozucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze mu gihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya no Mpuza TV Imana iba hezagire.